izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Nimuhorane n'Umukama. Mwiriwe neza mwese. Mwiriwe neza na mwebwe dusangiye iki gisabisho muriko muragikurikira ku nsamirizi. Uyu munsi twegerana Umukama umutima wo kumuhereza ubuzima bwacu n'igihugu cacu, aho twibuka aho Melchior Ndadaye yagandagurwa, be n'ibindi vyose muzi vyahavuye bikurikira. Dusaba Umukama kugira ngo ivyumviro vyiza vyo guteza imbere igihugu cacu yarafise bishobore kubandanya bishinga imizi myiza muri twese, cane cane mu kumusabira, tumusabira ngo Imana imushikane iwayo. Dusabire igihugu cacu kugira ngo kigabane umutima mushasha. Dusabire n'abandi bose bagiye muri iyo nkuruma, abakurikiye, abamenyekanye n'abatamenyekanye. Dusabire abantu bose muri iki gihugu cacu bahitanwa n'ububegito bwacu. Dusaba Umukama ngo aturememwo umutima wo kubaha rwose ikiremwa muntu, kubaha amaraso y'umuntu. Tumaze rero duce bugufi mu gusaba ikigongwe, tuzane ivyo vyose, tuzane igihugu cacu cose. Dusaba Umukama atugabira umutima uba hejuru y'ivyo vyose bidurumbanya abantu n'abandi. Twebwe twaserutse imbere y'Umukama tube abateramira koko amahoro vy'ukuri, abantu babiba amahoro. Hahiriwe ngo abaremesha amahoro nibo bazokwitwa. Ndirega ku Mana rugira vyose, kuko nacumuye cane mu vyiyumviro, mu mvugo, mu ngiro no mu kwiyobagiza ivyo ntegerezwa. Niko naracumuye, ncumura mbizi, ncumura n'ibigirankana. Nico gituma ntabaza Mariya muhimbazwa yamye ari umubikira, abamarayika n'aberanda bose, na mwebwe bene wacu munsabire ku Mukama Imana yacu. Imana rugira vyose nitugirire ikigongwe, maze niyamara kuturekurira ibicumuro vyacu vyose iduha ubuzima bw'amaho. Mukama tugirire ikigongwe. Kristu tugirire ikigongwe. Mukama tugirire ikigongwe. Dusabe. Mukama waraduhishutse yuko abaremesha amahoro ari bo bana bawe. Turagusavye rero ngo twakirire bwa mbere incungu yacu, igihugu cacu Melchior Ndadaye, kandi kubw'imbabazi zawe ivyifuzo vyiza n'indoto nziza yarafitiye igihugu cose bishobore gushinga imizi mu mitima itunganye, maze umwakire kumwe nabo bose bahitanywe n'ububegito bw'injyane z'amacakubiri n'inzankano nyinshi. Uvure imitima yacu abarundi, dushobore kogorora bifatiye mu nema yawe n'umukuri kwawe. Tubigusabishije Yezu Kristu umwana wakaba n'Umukama wacu, Imana musange ubuzima n'ingoma hamwe na Mutima Mweranda, ubu no mu myaka yose.
ivyo dusoma mw'ibara umutumwa Pawulo yandikiye abaromani. Nshuti zanje, imbere y'umuhango w'Imana, Iburahimu ntiyigeze akekereza namba, ahubwo ukwemera kwiwe kwamuhaye ububasha. Arashimira Imana kuko yarazi neza ko ico Imana yaraganye, Imana ifise ububasha bwo kukimurangura. Nico gituma yashimwe ko ari intungane. Ayo majambo ngo yarashimwe kubera ukwemera kwiwe ntiyanditswe kuri we gusa, na twebwe araturaba, twebwe dutegerezwa gushigwa mu kwemera kwacu, twebwe twemeye uwazuye mu bapfuye Yesu umukama wacu, we yitanze ngo yishure ibicumuro vyacu, agaheza akazuka ngo atuzanire ubutungane. Iri ni ijambo ry'Imana. Imana niyo yaturemye, natwe turabayo. Yaradukijije agira ko aradushigikira, abigirira Dawudi umusuku wiwe. Niko yari yarabiraze kuva kera hose, atumye abahanuzi biwe beranda. Imana niyo yaturemye, natwe turabayo, ngo adukize abasi bacu, adukure mu miro y'abatwanka bose, kugira ngo yereke ikigongwe ba sokuru bacu, yongere yibuke ubwuzure bwiwe bweranda. Imana niyo yaturemye, natwe turabayo. Ya ndahiro yarahira Iburahimu sokuru wacu ko azoturokora adukure mu miro y'abasi, tubone kumukorera atabwoba mu bweranda no mu butungane, mu nyongazi w'imisi yose tukiriho. Imana niyo yaturemye, natwe turabayo. Vumera Mana, vumera ijambo ryawe, natwe abana bawe turiteze. Tegurira umutima wanje imihango yawe, kuko ku buntu bwawe unyereke amategeko yawe. Nimuhorane umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Luka mweranda. Umunsi wa mukama. Muri rya misi umwe ava mu ishengero ryari rikinje, abwira Yezu ati, muhanyi, bwira uwo tuvukana angabanirize ku iragi rya data. Yezu aramwishura ati, mbega wa mugabo we, ninde yangize umucamanza wanyu, canke ngo mbagabanirize ivyanyu? Araheza Yezu abwira ishengero ati, nimwame mugavye, mwirinde ubunebuni iyo buva bukagera, kuko ubuzima bw'umuntu butava kwitungatunze. Araheza Yezu abaciriye umugani ati, habaye umuntu w'umutunzi, imirima yari yamukundiye arimbura vyinshi cane. Nyamutunzi araheza aribaza ati, mbega nza kubigira nte, kubigega vyo kwimburiramwo bidakwiye? Atoye uko aza kubigenza, aribaza ati, nzosambura ibigega vyose nari nsanganywe, hanyuma nubaka ibindi bibisumbye ubunini, mejeje nimburiremwo ingano n'ibindi vyimburwa. Hanyuma mbwira umutima wanje nti, wa mutima we, kubitiza akajisho kuri ivyo bigega, uzosanga bizokumaza imyaka myinshi. Ubu rero niwiruhukire, urye, unwe, wigirire imisi mikuru kushaka. Niho yumva ijwi ry'Imana rimubwira riti, ewe kibura bwenge we, muri iri joro nyene umutima wibaza kuwukwaka, none iryo tunga ryawe riza gusigara nande?
uko niko bizobera uwishinga kwihambirira ku vy'isi, ntiyibuke ibizomutungisha mu vy'Imana. Nitwakirize yompi iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu gisomwa ca mbere turacari mw'ibaruwa Pawulo yandikiye Abaromani. Uyu munsi akabandanya tuyagira ku kintu gikomeye cyane, ingene tuba intungane biciye mu kwemera. Ngo afatiye kuri Iburahimu, ngo ukungene Iburahimu amaze kwemera Imana akayigamburukira akayikurikira mu vyo yamusavye, ngo Imana yaciye imubona mu butungane. No kuvuga iki? No kuvuga yuko ukwemera, igihe twemeye tubirabiye nyene muri Iburahimu, si ukwemera nk'ivyo mu mutwe ngo ndavyemeye, kumwe twemera kimwe guteranya kimwe bingana bibiri, mugabo ukaguma uri kwa kundi. Iburahimu mu rugendo rwiwe gukwemera, sinzi ko mubibona, Imana yaramuhaye umuhango, ariko aca arahaguruka, aca afata inzira nshasha. Ni ukuvuga iki? Aca ava mu gihugu ca se, Imana imurungika mu kindi gihugu. Imurungitse mu kindi gihugu, ni ukuvuga yuko imukuye mu vyakahise kiwe, muri bimwe basenga by'abapagani, imukuye mu gihugu c'ubupagani, igiye kumuha igihugu c'isezerano. Iburahimu ategerezwa kugira ngo uwo muhango, mu bisanzwe umuhango Imana yari yamwemereye ni imihango ibiri. Hariho umuhango wo kunzira kuronka Izahake, hakabamo rero n'umuhango wa nyuma wo kumushikana ahacumbika mu gihugu ciwe, aho aramutswa ahitwiwe. Uko kwemera kwa Iburahimu kuko rero kwamukuye mu kungene yiyumvira ubuzima akiri mu gihugu ca se, akinjira mu kungene Imana ishaka kumwiyumvira, ukungene imwiyumvira n'ubuzima bwiwe bifatiye ku bucuti Imana ishaka kugira nawe. Murumva ko ibintu vyaciye bihinduka muri we. Muraba no kuvuga vision yari afise ku buzima bwiwe no ku buzima bw'isi ihindutse, agiye mu muco mushasha uvuye mu kubaka ubucuti n'Imana. Hari igihe twe tuvuga ko twemera, ariko ukaguma muri vya bindi, ubuzima bukaguma bukirimbira muri vya bindi, kandi ushaka kugakundagura n'ibisabisho, ariko ntibikore ku vyiyumviro vyawe, ku migambi yawe, ku ndinganizo, kuri vision, kuko ngene wiyumvira ubuzima bw'iwawe n'ubuzima bw'isi. Ugasanga rero vyabaye bimwe vy'ukwemera mu mutwe, si ukwemera kwacitse, nugira nti ubuzima bwawe bugahinduka, bugatunganywa ukundi. Bivuga yuko rero ukwemera kukuri kudutuma dutunganya ubuzima bwacu ukundi gushasha. Kandi ivyo ugiye kubiraba si ivyo umunsi umwe, ni urugendo rw'ubuzima bwawe. Nico gituma mubona mu rugendo Imana yaguma igaruka ikabwira Iburahimu iti, nzokurondora ndakugira igihugu kinini. Akabandanya igasubira ikamwibutsa promesse. Bivuga yuko ukwemera si uko umunsi umwe wa musi turonka ibatisimu, canke umunsi wumva umenga urahindutse, uracakamiwe n'urukundo rwa Kristo. Nivyo ku munsi, nivyo hariho ingingo ya mbere iheza igasa mu buzima bwose ikabutumbereza, ariko mu rugendo kunyene Iburahimu muri urwo rugendo Imana yagumiza ikamusubiriramo. Mu rugendo natwe rw'ubuzima bwacu, umwanya Imana ibiduhaye kuba hano kw'isi, dutegerezwa kuguma tugaruka tukinagura muri uyo muhango w'Imana, muri iyo sezerano n'Imana. Imana hakagira igihe ikamuha Izahake, mu nyuma ikamuvotorera ico gihugu
ikakimucumbikamo ikagira iti aha rero ni wawe. Natwe turafise igihugu c'uburuhukiro, Yeruzalemu yo mw'ijuru, hamwe dufise umuhango ukomeye Yezu yasize aduhaye akagira ati ngiye kubategurira ikibanza. Murabona ingene aho iwacu turwaye ingwara y'agaparsere. Jewe nakongera mugabo ndishiri yuko mw'ijuru Yezu yakanteguriye. Ese iyo nkuru nziza uwo muhango wo dukiza iyo ngwara ya parsere, gasanga abantu turakwa kumarana kubera amatongo. Ingene usanga iyo tugeze mu bintu bene ivyo, imihango nk'iyo y'Imana itadukoreramwo. Iyo turiko turaburana ibintu muri sentare vy'amaheritage, tukibagira umuhango nk'uyo, ushobora gusanga ukuri kuraniganira agatongo ko ngaha ari kuri kurafutisha kakandi wagiye gutegurirwa hariya. Nakaryo keza kugira ngo ego tureke ukwemera kwacu, iyi mihango Imana yaduhaye kandi ikiri mizima ikiri imbere yacu, izirinjira mu ngiro z'ubuzima bwacu. Bihora bimbabaza nk'iyo ubonye kabona nk'umuntu w'umukristu akondagura ibisabisho, atonda mu bisabisho, imisa n'ibiki, mugabo hageze nko kuburana ikintu akagofera ikintu abona yuko kirimwo kinyoma, ukibaza uti none kwa kwemera kwiwe gukora iki? Haje no kwitwaza kara kazi, none burya koko vy'ukuri akazi niko kabirekura yuko nk'umuavoka nyene yohagararira ikinyoma akakiburanira akagitsindira, hanyuma agahava akaza Imana irankunda akaza gusangira, azi neza yuko yashingiye intahe ikinyoma. Hari umuntu azitse nk'ahantu azira ubusa, aho rero niho ukwemera kubonekera. Ukwemera kwa Ibrahimu kwaramuhagurukije, arahindukiza ubuzima abutwariye Imana ishaka. Mugiye ngo tuvuga yuko twemera bitarahindukiza ubuzima bwacu, ego kumbure ntidushoka tubishikamwo icarimwe ngo tuvyuzuze, kuko n'urugendo n'Imana irabizi, yabigize urugendo rw'ubuzima bwacu. Uyu munsi mu rugendo aho ngeze, ni igiki ntegerezwa gukura mu vya kera kidatunganye, kitaragamburuka ngo gihaguruke gikurikira umuhango w'Imana. Hari vyiza vy'Imana tutazopfa tubonye kuko tutemera guhaguruka ngo tukurikira umukama mu muhango wiwe aduha. Dusabe rero iyo ngabirano, izo nguvu, ngo Ibrahimu amaze kwemera yaronse inguvu zimuhagurutsa, kugira ngo ukwemera kwacu gucika inguvu zo kuringaniza ubuzima bwacu, tumubumbira muri uyo muhango uko bidushobokera kose. Mu nkuru nziza Yezu aratugabishije ati ubuzima bw'umuntu ntibuva ku matungo arunze. Suko Yezu yanka yuko twotunga, kandi igitangaje uyu muntu natunze ngo yarabeshe, ngo yaranyonoye, yarivye mu kigaga ca leta. Yezu ntamuhambariye kuko womenga ivyo yaronse yabironse nabi, ico gisanzwe ari kibi, ariko ibi ni ibintu yirimiye arimbura. Ariko Yezu akagira ati uyu muntu yabaye ikiburabwenge, kandi si uyu wenyene. Igihe cyose umenga tugomba kubaho twebwe twenyene, l'egoïsme, ikituma tuba dans l'indifférence, ukamenga isi yose n'ibiri kuri yo ni twebwe gusa, ariko ariyagisha wenyene, ntiyiyumvira abandi hafi yiwe, ntiyiyumvira Imana. Ugutunga kwiwe n'amaraha yiwe wenyene. Si n'ivyo abatunze vyinshi gusa, n'umuntu wese igihe abaho umenga
vyose yerekeza kuri we, yigira ifatiro rya vyose wenyene, amaraha yiwe no kumererwa kwiwe wenyene, atumva abandi, atumva uwundi wa mbere ari hafi yiwe, Imana. Aheza agize ati kuko ivyo yarunze ntiyamenye kubirondeza ibi vyomutungisha mu Mana, mu vy'Imana. Ni nka kumwe kuba mutunzi n'umworo Lazaro. Iyo umaze kuba mu mutima wiyugara uko, ibindi bica bikurikira. Ntusubira kumva iteka ry'abandi, ntusubira kumva yuko ivyo ufise ari itunga rusange Imana yagusangije n'abandi bose. Ugasigara ubaho umenga usakuranwa ubuzima n'abandi, ntibumva yuko ubusangira n'abandi. Umuryango Imana yaduhamagayemwo, Ekleziya y'Imana, tuyita isangira ry'aberanda. Dusaba Umukama igihe cyose tubona ibintu bidukundira, dutunga, ari mu vy'ubwenge, ari mu vy'umutima, mu ngabirano z'Imana, ari mu vy'umubiri, mu vy'ubuzima bwa misi yose, amavire magumaza urukonte rwuzura. Ese uko muvyumvamwo Imana idodoreramwo iti sangira n'abandi, sangira n'abandi, niho ubuzima budahera buzogusanganira. Amen.